Salama boss. Neza. Yes, murahomora kumenya ko meze neza aho muri hose abakunzi ba channel yacu ni Dieudonné Ndi. Ndabishima cyane gose mugano cyacu nyine ubuzima bwanje no musuri muri garage. Aho tuje kuraba umuntu ubwe ngo ushobora kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Karibu. Magatorone visite. Maka. Yeko nako ibiki. Nashaka tujane handi basibure ipagiti. Ni gute? Allo. Ni gute? Amahoro. Uzi neza? Kazura karembeje. Abo karandembeje. Canke ni ukarembeje. Oya niko kandembeje. Muzi neza ariko. Iboro kurugurwa niki? Ndiko ndaraba udufizibire ngaha ivyari ivyo. Yes. Ni biza kukubuza akazi kawe kugira ngo ugume bandanye ukora kugira ngo nawe uri kuratunganiriza bikomeze kugenda neza. Ariko kandi tuza kuganira. Turaza gukora tuko kandi turaganira bigiye bitandukanye. Bana dukora amaze kwambara inkima kugira ngo turi bamwe. Kugira ngo ndabiko naze ngahano nagerageza. Ndabiko ibi naje vyonambesha aho basi uko nabikubesheje. Yes kumazina kwita gute? Mazina. Sinagiye wanje banyita Ezekiel. Uvuka usanga uvuka hebuke. Yewe sanzwe mvuka mu ntara ya Gitega. Muhe komine? Komine Bukirasazi. Uvuka Bukirasazi. Mu ntara ya Gitega uva hamwe n'umukuru w'igihugu bimeze neza uravyumva wewe. Uyu mugujanye na mekaniko watanguye ryari? Ubu ndamaze n'igihe kitari gito. Kuva 1996 nace ntabwo gukora ibi bintu. 1996? Uno musi imyaka 2028 iraheze uriko urabikora? Yego. Abutanga ukiri muto cyane rero? Nari nkuze nahise nk'imyaka 18. Wari muto. Ubwenge nari ntangwe kuba. Udeje we yumva wari umusore akuze. Wabutanguriye he? Watanguriye ngahe Bujumbura canke watanguriye aho? Bujumbura. Okay, twatuye ivy'akazi rero. Muri make ibujumbura hamaze imyaka ingahe? Hamaze imyaka kuva 1993. Imyaka 29 ahubwo 31. Uri Bujumbura. Yego. Ugishe washitse ukora ibiki kwanza? Mbere yuko nashikiye muri ibi nyene. Uko nami ndabikunda kuva kera. Ndabikunda kuva kera kuko naravyiyumvamo. Na soko wanje nivyo bintu yari umucuzi. Burya soko yari umucuzi. Kandi nico kimwe nibiye nyani ibintu byose bako birakurikirana. Byose birakurikirana. Nico gituma urumva muri make nivyo mu muryango iwanyu. Nico gituma nabacu bibandanya kugeza no musi. No musi imyaka 28 rero iraheze uri kurakora ibijanye na mekanike. Kuba nivyo mu muryango hariho ababigutanguriye nuvuga basokuru ariko nawe ari kintu wabonye ati reka nanje nkuru uyu mwuga kumva. Nari ndabikunda. Kindi kintu wigeze wiyumvamo ko ukora atari bino onye? Nta kindi nakunda ibi. Yes, ni bidasanzwe cyane. Ukora umuntu amaze imyaka, ni bakenya bazosanga bamaze imyaka 20 ningahe. Benshi babivamo bakabiheba. Bakarambirwa, babona umengo nta kintu kiri. Ariko kwanza imbere ko tuja mu bindi ndani, ariko kugira ngo bibandanye, nigishatwe niyo cyo kubibandanya. Mu gihe abandi benshi babiheba. Hari benshi mwabitanguranye ndazi. Gusa no musi batakibiri canke nabaje bo gusanga vana kudebukirwa canke ugasanga ubujyajya ni ibintu bisaba kwihangana cyane. Yes. Bandanye ukora nibaza ko bandanye ukora canke urindira utundi tuwo. Ingo nga. Uyu ninde uyo? Bamwita John Mawaya. Nawe usanga ari mukambwe muri garage. Arabizi. Mu bijanye na mekaniki. Turi kumwe twaranatanguranye burya imyaka turayinganya. Iyo myaka yose mwaratanguranye. Arabizi hajya we ntubona ko acaguma agenda. Ingo John ndakugurira ka. John. Ingo bita Ezekiel. Umaze imyaka 28 uri kurakora uno mwuga. Si ikintu kiba coroshe. Ariko kandi uko ubutangura umuntu wese yagitangura umwuga ngana nabonye ari abana bakiri batoya. Nabonye bariko barabikora. Ari ugitangura umwuga nibe ibintu byakunanije d'abord. Ibintu byananije sinumva ko ari ibintu byaba byarananije kuko narakunda ivyo bintu. Ivyananije mu bisanzwe. Kuko iyo ikintu ugikunda nta ngorane ukibonamo. Ingorane naho uzibona urabona ko ari bisanzwe. Iyo utagikunda niho ubona ingorane. Mu myaka 28
ndizera ko experience ari nininya umaze gukuramo muri kano kazi kwa kimyaka 2008 umuntu arakura warakuriyemwo warabereye umusore wahagiriye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko kuva ugitangura no mwuga ari abantu benshi kumure baguteye intege mugabo abantu benshi baguciye intege tuje ku bantu baguciye intege ni kenshi umuntu wumva abantu bamuca intege mu kazi canke mu muga wiwe icatuma bigukomeza ku munsi ukavuga ati uko biri kose zenzo bibandanya eske vya birimo amafaranga kwiri buryo umuntu atocika intege icyatumye ndabibandanya nagiye kubisangamo ni nk'umuvyeyi nk'umwigisha maze kubimenya narose abantu benshi nanjye ntegerezwa gufasha yigisha bishikaho mbona n'amashuri nk'abana ugasanga baje kugira stage ahantu ndi wumva ntangura kugira ingufu ubona ko hari n'abandi bantu babikeneye ubona ko hari n'abandi bantu babishaka kandi ubona ko baciye ku ntebe y'ishure babizi akabona ko baraza bakwegera ati reka dufashe bino onya utwigishe udufashe uko nkuko uvuze ngo hari abastagere baje bava ku mashuri baba baje gukora biba bigoye gutangura kwigisha umuntu ibijanye umuntu atazi na kimwe ibijanye n'uyu mwuga biragoye kumwigisha biragoye kuko usanga inzira uciyemo n'abatari yazanana kugira umwumvishe biragoye cyane biragoye cyane uramwumvishe ugomba kugira kuno onya ugomba gukora kuno onya biragoye cyane gose yes ba umugabo uko biri kose nubwo biba bigoye n'abarategereza bakamenyera buke hari igihe uri kuramwigisha ugasanga urabona imodoka y'umukiya uri kurayigishiriza ko hari igihe yonona ibintu ugasanga bugiye mu madepense bya bindi ukumubwira n'umubwira ngo hononeka ibi ibyo byari bikwiye urumva bisaba kwihangana cyane reka dutangurane n'urugendo rwawe kuva ukimanuka muri 1993 kuva 1993 yari mu bihe bitoroshe kugira ngo ushobore kwiyadapta neza wisange muri ubuzima uvuga ati jewe nubwo biri ko ngonje mu bihe bitoroshe ngomba gukora yari buzima bumeze gute kuvuga ishiki Bujumbura abantu basho dushiki Bujumbura canke nabandi bashi bashiki Bujumbura barabanza baganyuzugwa n'igisagara wewe vyagenze gute bigoye guko jewe navuye ruguru nari sanzwe hari ibindi bintu nakora byo banje kudandaza ashika ndidandariza bisanzwe mbona n'ibindi bintu nakunda mbona nzo kwikirana umwuga maze kuronka icicaro ahantu mbandi mbandanye ndandaza bijya by'iwanje nyine naye sanzwe menyereye ariko hari ahandi hantu hezi ndindiriye ko nshobora kwinjira muri iyo sirikwi wari uwo mwuga nari ndindiriye maze kuburonka byose naciye ndabihagarika mbandanya akazi ko gukora imiduga muri make wamanutse ufise ikikokipa mugabo uvuga ati uko biri kose jewe ndafise kandi ahandi hantu ndafise ikintu kinjanye ikintu ngiye kurondera ikintu ngiye kurondera muri make waje uzicuje kurondera bavuga ati uko biri kose nubwo shinje muri ibi hari ikintu jewe ntegereje hari hano ngomba gushika ugitangura no mwuga kugeza uno munsi umaze guca mu magaraje ngana gute abo wagiye murakorana umaze guca mu magaraje menshi batwagiye turakorana nakoze no muri garage 2000 kihari sinzi ko muyizi nakoze no muri Hina Motors sinzi ko muhazi nubu nandi magaraje asanzwe no toma umaze gukora mu magaraje menshi ariko kandi nibaza ko experience ntiziba zingana guko ibintu bigenda bihinduka ibintu bigenda bihinduka ushobora kuvuga ngo ndabizi ifise experience kurusha abandi ntigikunda ivyo bikunda kugira aba technicien benshi baba batabizi kuko technology y'ubu iguma ihindagurika ku munsi kandi aho ugiye uhasanga uwundi muntu kandi ubuhinga nabwo burasumbana urashobora kubuza iki usanga technology yahindutse kiriya itegerezwa kurondera uwundi afise experience ntushobora kuvuga ko uba ubizi kurusha abandi imisi yose utegerezwa kuhasanga abandi bantu bituma abantu babizi nk'abana dukunda kuba turi kumwe kenshi tubigisha aguma ku ishuri
uguma ku ishuri kuko isi ntiguma hahandi iguma ihindagurika ku munsi ku munsi iguma ihinduka yego kuva imyaka 18 utanguye kubikora bino bintu ni imyaka itaba yoroshe ku mujene kuva ngo wowe yoja kwicara ahantu hamwe ngo arondere icyo ashaka cyangwa icyo ashaka kuzoba babigoye cyane gose ni iyihe myaka wabonye ko utanguye kuba umusore afata ingingo avuga ati jewe rero ngomba kubandanya ari nkora bino bintu ni iyihe myaka mbega byarakoroheye gufata ingingo yo kuba wewe wifuza kuzoba muri kazoza byaranyoroheye kuko n'ivyimviro by'iwanje nahisemo n'ivyimviro vyanje nahisemo kuko nkajya nugwa nk'akaruro urabona umwana agiye ku ishuri ahejeje araheza imanite akavuga ko ashaka kwiga ige universite akayiheza akavuga ko ashobora kwiga nka masteri cyane asanga agiye kwiga ibindi ko ishuri ni kujya ku ishuri ntirihera ishuri ntirihera rero ingingo je narayifashe ndavuga ko ndiko ndiga nabonye ko natangiye kumenya nshobora gukora imodoka ikagenda ngasambura imoteri nkayiteranya ntangura kwiyumva nanje ingufu ati ndashoboye ntangura kumva ko nanjye ntegerezwa kwigisha abandi bana uko biri kose nanjye ubundi bandashobora kubigisha ko hajya ubumenyi ubwo ufise ubwo ari bwo bwose ukuntu bwoba bungana kirazira kubwigumizamo kuko urashobora kwigisha umwana akaba perezida wewe kirumyigisha dihengwa turasamira rero umva ntiwoca uvuga ko ibyo wawe uzobigumana uko nyene kumba kubisangiza n'abandi kugira ngo nabo baronke bamenye ndetse baronke ibintu byinshi n'urugendo rutari rutonya muri iyo myaka yose kumbure ariko kandi intambamyo ryohera nazo nizi muri no mwuga wawe intambamyo muhura nazo nizi ndetse n'abandi bose ni nyinshi utihanganaho uragira ingorane muhe Tony nize nyinshi aka kazi kacu karagoye karimo ibibazo birenze abo uri umukiriya ushaka kuzana imodoka ukayizana ikomeye igenda twatangwa kuyikora ugaca usanga yarifise ubundi bupfu ikanga kacipfa burundu wewe ntiwemera ko wazanye imodoka ikomeye ntiwemera ko wazanye imodoka igwaye biragoye kandi nayizanye genda turahura n'ibibazo bidasanzwe urumva utihangana nk'iyo myaka biragoye ni bake bamara igihe kinini benshi barabiheba kubera bibamwo ibibazo byinshi amastress menshi tumva ukwiheba ugati nereje kubera ikindi ko ndaja muri izi ngorane zose ugasanga wikoreye nk'izi modoka zose ubona ngaha ziri ku gatoki wawe hari igira ikibazo ugasanga wowe urahangayika boss yaguze imodoka wewe wibereye ahantu mugabo ukora udasinziriye kubera ijya modoka wayikoze yasegukiye kubera iki yasegukiye ukagwana nayo bikanga aje agashika shwana abafundi wabonye biki mwandi ya PS magize biki ni ibintu bidasanzwe ni ibintu kandi bigoye no gusanga umuntu ariko aravyihanganira mu gihe usanga uri muri ya myaka y'abajene muca mutangwa gushwana ugasanga muragwanye kanye murononye ibintu tako vyari bikwiriye ariko maze kubimenyera urumvikana ko aba yayizanye nawe azi ko ifise ikibazo idafise ikibazo ntashobora kuyizana ngaha nka kurya umuntu ibintu dukora ni nk'abaganga ntushobora kuja kwa muganga ukomeye oya yagiye kwa muganga ukacupfirayo wagiye ukomeye wijanye yes bon ni experience ninya umaze kugira kugeza no muzi ariko no musi abana bakiri batonya ngahanya bariko bariga mbega biroroshe kubumvisha kuko ni babana bagisoma sashushi imva guma gukora ku tuntu biragoye guko urabona nk'abana bo ikintu bashira imbere n'amafaranga umuhanuye abona ko mbengura mugora yego aza kubona ko wigeze kumuhanura yagize ikibazo
agize ingorane. Avuga ati ye kumbe bari barambwiye sinavyitwararitse. Yego uno munsi uri ngaha anya uno munsi uri de garage w'ahantu runaka ariko kandi urafise iyindi vision, urafise imbono yawe ni iyi. Imbono yanje nuko mbona urumva imyaka ni myinshi kandi nakazi k'inguvu. Nuko nobona ko nk'abana nanje naba mfise bozo kurikirana umuntu abana biwawe n'ibindi baba bafise bakabikurikirana ariko bize n'ibindi. Yego kuko ndabona nta myaka myinshi ndabisigaje ko biraruhisha. Keja n'imyaka ndiko ndajamo ndikirankundira. Yego ni myinshi ko ndikiragabanuka, sinovuga ngo ndikiragwira ndikiragabanuka. Imyaka irikiragabanuka, inguvu ziko zirahera buke mu gihe usanzwe ukora akazi k'inguvu. Yego ziko zirahera kuko urabona n'ubuzima nyene ibintu bigenda bigoragorana. Gasanga ukora cyane uburyo buba buke. Nivyo bibazo budufise. Mugabo uno munsi iyo haba hagomba abantu ko bagomba kwiga kumbure mashobora kubigisha mu rugezo rukwiriye bigenda gute? Mbega mutanga formation ikwiye koko? Turabereka guko hajya ntushobora guhisha umuntu ikintu ukigumijemo we ntuzogipfana nawe upfana nta kamaro. Ahubwo uramwereka bigatuma biminanira yawe nyene nahazoja n'ahandi akavuga ati ibintu ne nabibonye bari baranyeretse sinavyitwararitse gusa. Yes kugira ngo dusuzere hama kugira ngo ubandanye akazi kawe kamisi yose kumbure kubera ko akana kazi aguma haza bakiriya ku munsi ariko mbega abantu bavuga ati muri garage mbega koko bararonka amafaranga bikwiriye. Eske hari igihe usanga umuntu ariko arakora ugasanga umunsi usura kubisa imisi ibiri canke umunsi uheze haje imodoka imwe canke ni imisi yose umwanya ku mwanya imodoka ziraza nk'ubu wonya mbona mengo zari zihari n'umunsi mbona menga bakiriya barahari. Eske imisi yose niko bimeze? Oya siko biba bimeze kuko imodoka ziraza ariko ukuntu ziza urabona nko imodoka zihari hari nk'abazo gukoresha bikanga ko bagombora, hari n'ubuza aje kugirisha devi swati n'ibibiri ugasanga nk'ubu ashaka azomenye ivyo azokoresha ugasanga iraparitse. Ndagiye urampaye devi ndagiye ngiye kurondera uburyo kakubita n'ukwezi ataragaruka kwezi kose. Muri make muri izi modoka zose zihagaze ngahanya hariho nyimaze ukwezi, hariho nizirenza ukwezi amezi angahe kanayiheba akayiheba ugasanga mugiye guhora nk'amahera y'umunyezamu asumba ayo yotumagura iyindi modoka. Muri ico gihe bigenda guterera hari abaziheba canke akagombora canke ugasanga zaje guteza amambuti yakizura mu magaraje yose ntuzobura imodoka zahahombeye zahahereye mu Kirundi zahera namo tugasanga yarahiye vyose vyaraheze muri ico gihe iyo umuntu aje hama imodoka ikamara igihe nk'ico cose ukabona ko nta mugamba afise kuza kuyitora canke yaraheve muca mukoreye ari gihe tumurondera ukabona ntasivye arimo cyo kanamuhamagara bamwe kuri imodoka yawe ngaha canke tuyijane ahantu kuba bijeje batinye imiduga kuburyo ntuzuze kuturondera yagushatse kwikingira kamubwira hakiri kare burya amahera y'izamu amukageza ku modoka nk'ubu nko ku masitasiyo urazi ntibakiraza imodoka oya rero ubu ari ikintu kimwe bitwaje nk'abantu ugasanga nk'ubu mu ikana ry'ibitoro nta bitoro afise akaza guhenda ngo aje gukoresha ataje gukoresha akaca gumiza ngaha akigiye akaduhura n'ibibazo bidasanzwe. Yes ariko rero kandi nubwo muhana ibibazo bidasanzwe hari abantu benshi n'umunsi bari kwabizamo bakiri batonya ariko benshi usanga bacika intege avuga ati ko turimo bitoroshe basanga n'ubundi ntacuko turaronka impanuro ushobora kubaheza niye. Impanuro nobaha kugenda buke buke ivyo bagiyemo kabanza kuraba kwanza ivyo bashaka kujamo ivyo ari vyo bakitonda kabanya ivyo ugiyemo bakitonda
benshi babona igaraje ngo n'amahera izi modoka ufite amahera ariko harimo ibintu bidasanzwe by'ingorane harimo ibibazo bidasanzwe njye nohanura nk'abana bariko bariga ibintu by'umwuga wo gukora imiduga bo kwitonda kuko abantu nabo bagura imodoka nta kijuju kiba kirimo hajya ego bose bafite ubwenge cyane benshi barize barakuzana arazana ugakora wowe ushaka akazi nawe bashaka ko ikintu ciwe kimera neza umva mu ivyo bintu ubigiyemo utabizi uragira ingorane ingorane ugira nizihe ugira ingorane mu kazi kawe hari igihe ugenda utabajije hari igihe uteranije ko ukayitera nabi ikagukorokeraho nta siranse aguha wewe hari igihe uvura n'isanganya ugasanga ukoze imodoka iranahiye cyangwa irononeka IPS hari igihe wugurura ikintu kigacika cyangwa ikamanyuka kirononekaye hariho ujya mu kiriya yazanye imodoka atavyemera avuga ati imodoka ibi ibyo naje gukoresha ni ibi so bindi ntavyonze umva rero akazi uragakora ariko ugashiramo ibintu sinzi ukuntu nokivuga ugashiramo attention ikomeye yego ugashiramo attention ikomeye kuko biragoye cyane hajya n'amabanga amabanga akomeye cyane gose ibanga ryo kwemera aragatangara yego ni ibintu bitoroshe yes bo eze reka ndagushimire cyane gose kumbure kugira ngo ushobore kubandanya akazi amasaha nageze kure n'izuba ridasanzwe ariko nibaza ko izuba n'undi mu Rwanda naryo kumbure imisi yose umva ntituraruhuka ntibirahera kuko nibyo turimo n'ubu ko kazi ka misi yose muri rusange ese kandi ndagushimire cyane rero ushimira abantu bose bakwadukikana kuri no mwanya kumbure ndetse ni benshi baza kugira ico baganiriye kandi ushimira abari kwadukurikira abako baradukurikira ahubwo uwo vyumva ejo uzosanga batuzanira akazi bo kwihangana barazi ko turi mu bintu bidasanzwe yego ko aje gukoresha yo kwihangana abonye hari ibintu bigoranye uko nawe ushaka kuganya mu clientele n'akazi uronke kakanoti waje kurondera abona ko habayemo ikibazo umukiriya nawe akihangana nawe ukihangana ukagerageza icyo kibazo mukagikosora yego urakoze cyane yes kandi ndashimye cyane gose bagi munsi makuru dukurikirana twara muri garage imeze neza ariko intambanyo bahora nazo ni nyinshi cyane gose yitwa Ezekiel asanzwe ari umudegarage wa hano onye ikibazo kimeze neza anashaka gukoresha imiduga yabo karibu mukoreshe kumbure kugira ngo bigende neza amasho muturondera kumbure kugira ngo cyo kwa adresse imeze neza cyane gose ndabashimye cyane gose bagi munsi makuru dukurikirana asante sana